Sedicom, ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Sangwa amahoro mwese bakunzi ba Diocese nkuru ya Bujumbura, ikaze n'igwanyu muri ano makuru yaranze indwi yo kuva ku igenekerezo rya 8 gushika ku igenekerezo rya 14 Ruheshi. Amakuru mukurikirana kuri wezi 3 akaburungu Archidiocese do Bujumbura akaburungu BI akaba agizwe n'ingingo zikurikira. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 14 Ruheshi niwe Ecclesia yahimbaza umunsi mukuru Sakramento Geranda. Muri ano makuru tubabwira uko wahimbaje mu maparuwasi amwe yo muri Diocese nkuru ya Bujumbura. Tubafitiye amakuru y'imibano ay'imihari n'imigwi. Idonido ni mukanya Alice Nirambe nije ngiranda yabashikirize. Dasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Tuyahere mu gisata c'ukwemera. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 14 Ruheshi ukaba n'umunsi w'Imana ugira kabiri w'inyuma ya Pentecote, Ecclesia niho yahimbaza umunsi mukuru w'Isakramento Geranda. Nyini cubahiro Musenyeri Gerevazi Banshimiye ubusa, umwepiskopi wa Diocese nkuru ya Bujumbura, uwo munsi yawuhimbarije muri Paroisse Cathedrale Regina Mundi. Idonido na Trinide Dusabe. Mu ntango z'iyo nkuka ya aho ari kasangira akanyamuneza ku munsi mukuru w'Isakramento Geranda n'abakristo muri Paroisse Cathedrale Regina Mundi, Musenyeri Bashimiye ubusa yatumiriye abaraho nk'abemera ko Yesu Kristo abandanya abana nabi bo muri iryo Sakramento Geranda ry'Ukaristiya riri mu bimenyetso vy'umukate no mu vinyu, ariko vyahindutse umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo, ko bosabira Burundi bafise ukwemera gukomeye kugira ngo abarundi bagume baremye kandi babandanye babana mu mahoro. Naho musiguro yatanze ijanye n'uwo munsi mukuru yigishije ko hari amasakramento indwi muri Ecclesia. Uwo munsi witwa umunsi mukuru w'Isakramento Geranda kuko Ukaristiya ari iryo sakramento ry'agaheta rikura yandi yose. Novuga mbere ko ari ryo sakramento nkomoko y'ayandi masakramento yose. Ni sakramento ry'agaheta kuko ari ryo Yezu yashimye kwishushanyamwo mu bimenyetso by'umukate n'umuvinyu. Nk'uko mubizi Yezu yabigize gutyo kubw'urukundo adufitiye ngo dushobore kudaturamwihereza nk'uko dukunze kubiririmba ataduteye ubwoba. Mugabo muri utwo tumenyetso dusanzwe n'ubundi tutumenyesha ibyo dusanzwe twihereza bica bituza neza bikatugwa neza. Ni kubw'urukundo rero yashimye gukoresha mwene utwo tumenyetso tumenyereye kugira ngo dushobore kumwihereza tudafise ubwoba. Yabigize gutyo kandi kugira ngo abandanye yibanira natwe muri uru rugendo turimwo ngo ngaha kw'isi. Abakristo muri Paroisse Cathedrale Regina Mundi mu ntumbero yo gusubira kugaragariza Yezu ko ari we mukama w'ubuzima bwabo, naho batashobora kugira urugendo kubera igihe turimwo, barashengereye Yezu baramutangara mu Sakramento Geranda, bongera basabira Ecclesia, Papa, abepiskopi, abaseserdoti, igihugu n'abatwara imiryango n'iyindi migwi itandukanye. Trinide Dusabe, Paroisse Cathedrale Regina Mundi ku bwa Sedicom. Sirdinda yikengurukiye adushikane mu bwibutsamana bw'igipolisi c'u Burundi atubwire uko uwo munsi mukuru w'Isakramento Geranda wahimbajwe. Umunsi mukuru w'Isakramento Geranda ry'Ukaristiya ni umunsi udasanzwe muri Ecclesia, ryarahimbajwe mu maparuwasi yose agize ubwibutsamana bw'igipolisi c'u Burundi. Rikaba ryahimbajwe uko ritahora risanzwe rihimbazwa na cane kubera ko muri iki gihe hariho ikiza ca coronavirus. Twumvirize icegera c'umwibutsamana w'igipolisi c'u Burundi Patiri Pascal Barampiga aratwiganira ukuntu abakristu basanzwe basengera mu maparuwasi omoneri y'igipolisi ingene basanzwe bahurumbira iryo sakramento. Nitumwumvirize. Igituma abakristu barihurumbira cane nuko tuzirikana Kristo yashimye kubana natwe muri ibimenyetso by'umukate hamwe n'umuvinyu, maze abamuhurumbira abamwakiriye bagaheza bakaronka ubuzima. Turarihurumbira rero cane gose kuko ni sakramento Geranda kandi rikuru cane, aho Yezu Kristo wenyene yihereza abiwe agashima ko abaho ubuzima
kandi abamurondera nabo bagaheza bakagabana ubwo ubuzima budahera, ari naryo hangiro rya twebwe abemera Kristo. Turamenyereye mu bihe nk'ibi abasirikare n'abapolisi bama bahurira hamwe bakagira urugendo. Mbega uno munsi urwo rugendo rwaba rwashobotse mwoba mwahuriye hamwe? Twari tumenyereye abapolisi n'abasirikare duhurira hamwe, ariko kubera icaduka cateye isi, bavye ivyo abajeje amagara y'abantu mu gihugu cacu, ivyo abepiskopi abavyeyi bacu baturongoye muri eklezia badusabye ko twogabanya uza turahurira hamwe. Ico gituma twashimye ko uyu mwaka sakameno ryeranda tworihimbariza mu makambi aho dusanzwe duhimbariza inkuka nyiranda ya misa. Mu bwibutsamana bw'igipolisi c'u Burundi ndayikengurukiye Siridi kubwa Sedicom. Muri paruwase Buziracanda inkuru y'ingene uwo musi wahimbajwe tuyibwirwa na Donatien Munezero. Inkuka y'imisa nkuru yo musi mukuru w'isakamiro ryeranda yarejwe kw'ishure tabariro ry'Ifota. Abakristo isinzi bari baje bavuye ku mashure tabariro yose agize paruwase Buziracanda hamwe n'abavuye ku mugwa mukuru wa paruwase eka n'abavuye mu mihingo itandukanye bari bahishikiye kugira basanganira Yesu Kristo mu isakamiro ryeranda. Kuri nazi isakamiro ryeranda byahereye mu mubano rukristo w'ikigo kukira ishure tabariro ry'Ifota. Munkuka imisa yatanguye isa imwe n'igice zo mu gatondo irongowe na nyakubahwa patiri mukuru wa paruwase Buziracanda Tomaniragira. Inkuka y'imisa irangiye kuri naza Yesu Kristo mu isakamiro ryeranda byabandanyirije kw'ishure tabariro ry'Ifota habereye inkuka y'imisa nkuru. Yesu Kristo mu isakamiro ryeranda yaje arerewe n'imodoka icishijwe n'amashurwe menshi cyane, inyuma yerekejwe n'abibeye Imana baje bararirimba bavuza ingoma eka bahimbawe. Yesu Kristo mu isakamiro ryeranda ashitse kw'ishure tabariro ry'Ifota yasanganiwe n'abakristo isinzi bari hanze. Yaciye atangura kubagendera no kubahezagira. Amaze kwinjira mu ngoro y'Imana yaciye ahezagira abakristo baraho yongera arabagendera. Yesu Kristo amaze kuvyagira mw'itobero nakuro ikibanza ceranda haciye hatangura inkuka y'imisa yo gukenguruka ku vyiza byose bari bahejeje kugabana. Mu nsiguro y'ijambo ry'Imana Patiri Marcos Niyonzima asanzwe n'umunyabigega wa paruwase Buziracanda yaramenyesheje igihugu c'Imana caraho ko Yesu Kristo atakindi ashaka atari urukundo rwosasagara mu bantu, kuko arico camutumye yitanga ku musaraba kugira ngo baronke ubuzima kandi ubuzima budahera. Tumwumvirize. Yesu Kristo nta kindi ashaka atari urukundo rwosasagara mu bantu, nico cyamutumye atanga ubuzima bwiwe, atanga umubiri wiwe, asesa amaraso yiwe ku musaraba. Nico cyatumye arinda bwa bubabare bwose bwo ku musaraba kugira ngo umuntu yumve ko Imana yamukunze, yumve ko asubije hamwe n'Imana, ahamagarirwa nawe gusubiza hamwe n'abandi, kuba mu rukundo, kuba mu bumwe, kwitwararikana, kwitangiranira. Yesu arabirangura muri Ukaristiya. Inkuka y'imisa irangiye abakristo bari baje bava ku mashure tabariro atandukanye agize paruwase Buziracanda baciye baja hamwe, umwe wese arasangana mugenzi we impamba yari yatekeye mu gukomeza rwa rukundo n'ubumwe biranga abana b'Imana. Tamenyeshe kandi ko atarugendo rwabaye nk'uko vyahora kubera ikiza c'akana c'ingwara yateye kw'isi arico coronavirus. Igihugu c'abakristo baraho mu ntumbero yo kwikinga no gukingira abandi, umuryango utabara imbabare Croix Rouge wari wahishikiye kugira ngo ufashe muri ico gikorwa, aho umukristo wese yatekerezwa gukaraba amazi meza kandi arimwo umuti no mu kubandanya amabwirizwa asabwa kugira ngo ntihagire n'umwe yandura kandi yandukize mugenzi we. Ku bwa Sedicome paruwase Buziracanda Donatien Munezero. No muri paruwase Mukiza Mweranda y'Umunyakabiga Willis Ndayihebura aratubwira uko uwo musi mukuru w'isakameno ryeranda wahimbajwe, aho mu nkuka y'imisa y'igihe cy'isaha 4:30 habayemwo ugusaba ukubohoka. Muri paruwasi Mukiza Mweranda mu Nyakabiga umunsi mukuru w'isakameno ryeranda warahimbajwe mu nkuka z'imisa zose zabaye kuri uyu wa Mungu igenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa gatandatu. Eka no mu nkuka y'imisa yari yarayibaye kuri uwa gatandatu igihe cy'isaha 11 n'igice z'umuhingamo, ivyagaragarira mu ndirimbo n'ibisabisho byavugwa muri izo nkuka z'imisa. Ariko uwo munsi mukuru kaba wahimbaje bidasanzwe mu nkuka y'imisa ya kane yatanguye igihe cy'isaha 4:30. Inkuka y'imisa yabayemwo umugirwa wo gushengerera Yezu mu Ukaristiya. Inyuma yo gukenguruka haheza akanya bashengereye Yezu mu Ukaristiya, abasaseredoti bari ngaho barareruye Yezu mu Ukaristiya, nawe agendura igihugu c'abari ngaho mu ngoro y'Imana basanga mu bibanza byabo, kaba yagenda arakiza yongera akora ibindi bitangaro basozerera ku gisabisho cyo kuninahaza Imana. Mu nsiguro yatanze Patiri Ernest Nzisabira mwibutsa amana w'imihari n'imigwi muri paruwasi akaba n'ujejwe ikigega ca paruwasi yari yarongoye iyo nkuka y'imisa, yarashimikiye ku nsiguro y'umunsi mukuru w'isakameno ryeranda eka n'ikimenyetso
ca Eucharistia nico vyokwibutsa wa Kristu. Uyu munsi ni umunsi mukuru cane w'isakaramento ry'Iranda, nico gituma turi mu kanyamuneza. Nako kanyamuneza kava ku munsi wa kane mweranda. Kristu buca dupfira ku musaraba yaritanze ko inkuka ariyo Eucharistia mu gutanga umubiri n'amaraso yiwe mu bishusho by'umukate no mu vinyo. Nico gituma tuvuga ko Eucharistia ari Yesu ubwiwe yakunze abantu agaherezako kugira ngo abantu baronke ubuzima budahera. Bari mweranda none ca gatandatu umurongo 56 aca tubwira ati urya umubiri wawe akanywa n'amaraso yanje aba muri jewe nanje nkaba muri we. Tuba rero nabyo twamaze kuba umwe muri Yesu Kristo. Nayo Melchior Ngeziminwe umukristu yari yabaye muri iyo nkuka y'imisa eka na Rogendo w'umwami baratubwira ingene biyumva n'ico uwo munsi ubasigaranye. Uyu munsi n'umunsi w'akanyamuneza gose, umuntu ari mu gihugu rw'uwo mwami Yesu Kristo yagendeye ntamvo nimwe yotuma uwo mwami agenda atankoze. Sinkekeranya ko Yesu yatugiriye ivyiza, numva nezerewe cane. Akanyamuneza mfise ko natanguye kuza mu nkuka ya misa siko kare kameze kuko umwanya wagihura ariko nagiye numva akanyamuneza cane gose. Hageze n'igihe mu nkuka ya misa ariko baratembereza Yesu numva gashitsi vyanyeretse ko nosubira kunagura imigendanire hamwe na Yesu muri iryo sakramento mukuri habwa kenshi mu gusangira kenshi niteguye. Gosotera tubamenyesha yuko atarugendo rwabaye ruca mu mihana. Engineer Willis Ndayebura ku bwa Sedicom muri Paruwasi Mukiza Mweranda mu Nyakabiga. Tubandanirize ano makuru mu gisata c'imibano. Paruwasi Kanyosha ibicishije mu butumwa bwa Caritas bw'iyo paruwase kumwe n'imibano rukristu haraheze imyaka 2 itanze ingurane ku bakristu ba mikoro make ngo bashobore kugira imigambi mito mito yo bafasha kwisununura. Umunsi wa kane igenekerezo rya 11 Ruheshi bamwe mu bakristu baronse iyo ngurane bakaba barashinze intahe ko yabagiriye akamaro. Idonido na Gonzalve Ntashimikiro. Muri uwo mugambi abakristo 350 nibo baronkejwe ingurane kugira ngo baje kwiyunganya, umwe wese akaba yaronse ingurane bivanye n'umugambi yari yaronse. Nk'uko umwe mu basuku b'umugwi wa Caritas muri Paruwasi Godelieve Kigeme abandanya bivuga, amenyesha ko iyo ngurane bayitanze mu kwezi kwa Munyonyo mu 2017 ikaba kandi yategeza gusubizwa mu mezi 6. Twumvirize ingene babitunganije, eka mbere atubwira n'ubutumwa bwa Caritas ingene babukora. Dukorana n'abandi bakristo bizewe mu mibano bakabatora kugira ngo babaserukire baze barazana abakristo bacu mu mibano bamerewe nabi bafise ibibazo bitandukanye. Turabafasha mu buryo bwo kwa muganga, turafise n'abandi batamakazi batakiva muhira, iyo hagize ico turonka muri twa tuntu dukura kwiparuwasi bita kete turagenda kubaraba ingene bameze. Hanyuma hariho ibihe vya paruwasi iyo bigeze nka zigendwi z'urukundo turahamagara abavukanyi bacu ugaheza tukabafasha. Twarabagiriye uwo mugambi turiyumvira kubaha agatahe kugira ngo bisununure boye kwama batonda basaba abagishobora gushika kuri tere kugira ngo bakore. Hanyuma tugeze kubaraba twasanze ari benshi cane gose dufise amahera make, twarabahaye uko tungana baragiye bararonka utwo basavye bavuze umugambi wabo ingene umeze. Mufasoni Ngendabanka Anastasia na Maria Bahati ni bamwe mu bakristo barose iyo ngurane bagiraho kandi baranayisubiza. Barashinze intahe kuntu iyo ngurane yabafashije n'akamaro yabagiriye mu buzima bwabo. Waratugiriye akamaro, twarisununiye twarabukoresheje kugeza naho dusubiza umugambi bari baduhaye. Yaradufashije, twarariye turaronderamwo agahuzu turambara turaryohe. Twawakiriye neza kuko baratuguranye turadandaza turunguka twongera turasubiza ingurane baduhaye. Baradufashe neza, twarabukoresheje turaguramwo impuzu turaguramwo umwanikaye twarabufunze neza. Ndayirukiye Atemo umusuko mu bana muto witiriwe Nyenyeri yo mu Twenzi yamenyesheje ko Bahati Maria na Ngendabanka Anastasia basanzwe bari muri uyo mubano kumwe n'abandi babiri bashoboye gusubiza ingurane bari baronkejwe kandi bakaba barashoboye gukuramwo n'agatahe gatoya. Akavuga ko kubona mu mubano rongoye barashoboye
bashoboye gusubiza ingurane baronse biva ku kuntu bakurikiranwe eka mbere bakanabagira n'inama y'umugambi bashobora gukora. Umubani wacu twabane turicarana ba mikoro make turicarana kugira ngo turabe ubufasha bo bakeneye baratubwira bo nyene abagifise amagara bashobora kudandaza canke bari basangwa bimenyereye bahora biyungunganya baca bariyandikisha abo batubwiye ko babishoboye nibo twaciye dukorana rero kugira ngo baronse iyo ngurane mugabo kandi ikindi twagiye dukurikirana imigambi yabo bose bari basuka imibano bwa mbere kwegera abaje gusukurana cane cane aba mikoro make bakabaguma hafi kugira bame bumva ibibazo bafise mu gihe hagize mugira neza dodo akavuga ati nshaka gufasha abakibishobora cane cane abashobora kwiyungunganya kugira ngo ntibabure kuko iyi ngurane ibonetse ntisubiye kubacika. Mwomenya ko mu ntambamyi abari mu mugwi w'ubutumwa bwa Caritas muri Paroisse Kanyosha bahura nazo harimo cane ukubura ico bafashisha ababitura babatama abatamakazi eka mbere hamwe n'abandi bose bafisa mikoro make ari naco gituma cyo batera kamo abo bose bashobora gufasha kubunganira ko bifuza ko abo bantu baronkeje izo ngurane boshobora kongera kubaha ingurane kugira ngo baduza ku gatahe bafise muri Paroisse Kanyosha gonza bintashimikiro ku gasedicom. Dutandukire amakuru y'amayubire. Paroisse yitiriwe Augustino Mweranda yarateguye harambe igira kabiri izoba mu nkuka y'imisa zose ku munsi w'Imana igenekerezo rya 21 Ruheshi mu ntumbero yo kwitegurira gusozera yubire y'imyaka 50 imaze. Patiri mukuru wa Paroisse Patiri Mariko Nsanzugwimo aratubwira uko bariko baritegurira uwo munsi wa harambe. Ari kuri mikro ya Alexis Niyonkuru. Twateguye harambe ya kabiri, harambe ari jambo riva mu rurimi rwo muri Kenya akaba ari uburyo bwo kwegeranya iyo bikenewe nk'igihe haba hari nk'umunsi mukuru. Rero twebwe umunsi mukuru twegereje ni gusozera yubire ya Paroisse y'imyaka 50 hanyuma tukaba twateguye iyo harambe izoba ku munsi wa Mungu tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu. Muri iyo harambe tukaba twitegura twizere yuko tuzokwegeranya uburyo kugira ngo tubandanye dukora neza sengero hanyuma n'izindi nyubakwa za Paroisse kugira ngo nitwagira umunsi mukuru gusozera hazobe hakayangana. Mbega mu kugira ngo mushobore gutegura iyo harambe hari ico muhamagarira abakristo bo kuri Paroisse hamwe n'inshuti n'abagenzi basanzwe bakunda ino Paroisse? Murazi yuko urubanza umuntu arufashwa n'abandi kuba urubanza rukomeye cyane nico gituma duhamagarira abakristo bose bo muri Paroisse rusange Ecclesia y'umuryango ya muri Paroisse Saint Augustin kudushikira n'ivyo bashobora byose hanyuma cyo kimwe n'abakunda Paroisse cyane nk'abahamye bahasengera n'abahiyumva kugira ngo maze nuvuga bashobora baduke baze kudufasha kugira ngo turonke uburyo dukeneye kugira ngo dutegure canke turinganize dukore ibikorwa twateguye muri kuri uyu munsi mukuru. Umugwi w'abaririmbira Mana witiriwe Umweranda Paulo wo muri Paroisse Karinzi wari mu kanyamuneza ko kwitegurira guhimbaza yubire y'imyaka 50 uwo mugwi umaze. Hari ku munsi w'Imana igenekerezo rya 14 Ruheshi. Idonido na Oscar Ntunzwe n'Imana. Uwo munsi mukuru wahuriranye n'umunsi mukuru w'integuro ya yubire y'imyaka 50 izokwira ku mwaka uza. Chorale A yitiriwe Umweranda Paulo yo kwishure rya Gasenyi izo bimaze irangura ubutumwa bwo kuririmbira Imana. Mwijambo ry'urongoye iyo chorale Anise Ntakirutimana yarakengurukiye Imana ku myaka 49 iheze bari mu butumwa. Akaba yasavye abitavye urubanza gufata mu mugongo chorale mu migambi itegekanya ndetse no kubashigikira ku munsi mukuru nyezina wa yubire. Akaba yaratumiriye abahoze muri chorale bari bitavye urubanza kugaruka mu kibanza cabo shetani nticicaremwo. Mwijambo rya nyakubahwa Patiri ajejwe ubutumwa bw'imihari n'imigwi muri Paroisse Karinzi Aime Irakoze yarashimiye cyane iyo chorale ndetse yarabateye intege kuko bitanga mu butumwa bajejwe. Akaba yemeye ko Paroisse izofata mu mugongo iyo chorale. Akaba yabasavye gushishikara binagura bongere bisubiza itoto muri kino kiringo binjiyemwo cyo kwitegurira yubire y'imyaka 50. Emmanuel Nkeshimana yakengurukiye cyane iyo chorale. Akaba yasavye abakristo gufatana mu nda birinde ico bacanishamwo. Akaba yemereye iyo chorale umwambaro mushasha ku munsi mukuru nyezina wa yubire ndetse no kubafata mu mugongo mu gusohora
indirimbo. Oscar Ntunzonimana, Sedicom, Paruwasi Karinzi. Amakuru y'imihari n'imigwi. Mu ntumbero yo kwitegurira guhimbaza neza yubile y'imyaka 100 umuhari w'ingendanyi umaze mu Burundi, abari mu muhari w'ingendanyi abakuze n'abato bo muri Paruwasi yitiriwe Augustino Mweranda bari mu mwiherero ku munsi w'Imana igenekerezo rya 14 Ruheshi. Idonido na Alex Niyonkuru. Muri uwo mwiherero bakaba baronkejwe inyigisho yarishimikiye kukungene ingendanyi zo kwitegurira neza kuzohimbaza yubile y'imyaka 100 uwo muhari ushitse hano mu Burundi. Iyo nyigisho ikaba yatanzwe na Furera Covid Gasuguma asanzwe ari mu muryango w'abafurera bene Pawulo. Aba yashimikiye mu kumenya uwabahamagaye n'uwo bagendanira ko ari Yezu Kristo. Akaba yabasavye ko bo kwama barangwa nisangira mutima hagati muri bo bagaheza bakamumenyesha mu mpande zose kandi bakamenya nibihe bashobora kumumenyesherezamwo bagaheza bakaba ivyabona vy'ukuri. Bamwe twashoboye kuganira bakaba batubwiye ico bashoboye kunguka muri iyo nyigisho baronkejwe. Muri iyo bire bavuga ko ari ugusubiza hamwe nabo mwari musanzwe mudafitaniye imigenderanire myiza kugira ngo ahanini umuhari wacu utere uje imbere. Dushingiye na Yezu Kristo mu kurangura ivy'umukamashaka kugira ngo ishaka ry'umukama riranguke. N'ubusanzwe arongoye uwo muhari wo kuri iyo Paruwasi niyo nkuru Fulgence akaba yatubwiye intumbero yatumye bagira uwo mwiherero kuri iyo Paruwasi. Ni mu ntumbero yo guhimbaza yubile tuko tubategura indosozerwa mu 8 rero twarifuje ko umufurera muri Paulo yoza kuduha inyigisho ivuga umugendanyi ari mu yubile n'ingene yimandanyaho inyuma ya yubile. Alex niyo nkuru Paruwasi Saint Augustin ku bwa Sedicom. Amakuru twabateguriye ni ngaha garukiye. Shimire mwebwe mwese mwafasha kanya ko kuyatega abiri. Shimire bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya. Alice Nirambe nije nariko ndabashikiriza ndabifurije kuroranirwa mu byanyu no mu banyu. Murakoze.